ubwiza bw'Imana bukubira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Umutwe w'amajambo uno munsi uravuga ngo ntakizonyiba ishimwe ryanje. Yesu ashimwe cyane. Bwira uwo mwicaye uti ntakizonyiba ishimwe ryanje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turi mu ndwi yacu yo kurangiza, twararangije iminsi 40 y'amasengesho tumazemo igihe, kandi turashimira Imana intahe nyinshi ziri hano hantu z'abantu Imana yabohoye, abantu Imana yakijije ingwara, abantu Imana yishuye mu nzira zitandukanye, baba bari ngaha, baba bo dusengana badukurikirana kuri live. Ndashimira Imana kuko Imana igihe cyose iyo twakoranye tukayirondera iri manifesta mu buryo bw'ibitangaza, kandi kanadukiriza abantu, ikabohora abantu nkuko twari muri teme y'ijambo ryo kubohoka. Kandi si nivyo gusa, Imana yahaguruka ikintervena tukumva n'abantu bakira n'ibigwara, abantu baba bazi ko bidakira canke bigoye. Ariko kandi turashimira Imana muri kino gitondo kuvyo Imana yakoze. Ariko ijambo ndiko ndavuga canke nshaka kuvuga kuno munsi na ni ciyumviro numva shaka kubasangiza, kandi kimeze gato nk'impanuro mfatiye ku nkuru yo mu bami ba kabiri igice ca 5 mwese muzi, ariko ndaza kuyikuramo ama principe amwe, ariko tutarayisoma ndaza kugenda mfata ku murongo umwe wese inyuma yuko badusomera. Tutaraja kure, ndashaka kubibutsa yuko Bibiri ivuga ngo Namani yari umugabo akomeye, yari umusirikare akomeye, yari umugeneral, yari bras droit w'umwami wa Asiri, kandi yari umugabo akomeye yanesheje intambara nyinshi, kandi yari privilege ku mwami. Yari umugabo afise ijambo rikomeye, afise faveur idasanzwe ku mwami. Ariko Bibiri ivuga yuko naho yari afise icubahiro, yari umugabo agwaye imibembe. Muri uko kuba ari umuntu agwaye imibembe, ijambo ry'Imana rikatwereka ko ari kimwe mu bintu byari bihaze, ufatiye ku bintu byinshi Imana yamuhaye bimuha nk'umugisha. Ariko iyi nkuru tugiye gusoma, uyu mugabo atanguye amaze kumva ijwi ry'Imana rivuye ku kana kaba mu nzu yiwe k'agakobwa. Iryo jwi ry'Imana rimurongora kugenda mu Bwisirayeli kugira ngo ashobore gukira, kuko uwo mwana yamushingiye intahe ko Imana yabo ikiza. Rero ico novuga, urugendo rwa Namani ndagwita urugendo rw'igitangaza canke urugendo rw'intahe. Intahe zimwe mu bintu Imana yadukoreye mu masengesho tukazibona, ariko hariho n'ibindi bintu rimwe na rimwe Imana iza gukora mu buzima bwacu, ariko ikaba processus, ikaba urugendo, bigafata urugendo kanaka canke bigafata iminsi, ariko ugasanga bamwe muri twebwe igitangaza cacu kiriko kiriyubaka. Hari ibitangaza Imana yagiye ikora muri Bibiliya bigakoreka mu munsi umwe, bigakoreka mu ijambo rimwe Yesu avuze, ariko hariho n'ibindi bitangaza vyagiye bifata urugendo kanaka. Ndashaka rero ahanini ya kuvuga kuri bene ivyo bitangaza. Rimwe na rimwe Imana icisha mu rugendo kanaka, ukaza kwisanga hariho riske yuko izo ntahe zitiyubaka mu buzima bwacu, bivanye n'ama principe amwe tudatahura ngendegwako agomba kubakirwa ko ubuzima bwacu nk'abantu bariko barakurikira Imana kandi bashaka kubona Imana. Bona sifuwe sana. Haleluya. Mbiro mu cyane cyari ibiriko biriyubaka. Hari abantu Yesu yahuye nabo akamukorako akavuga ngo genda wiyereka abaherezi, ngo bariko baragenda bagakira. Yesu ashimwe cyane. No kuvuga ngo hari igihe gitangaza kiba spontane, hari igihe gitangaza gica mu rugendo. Ico nico ngomba gushimikira ko rero, kuko ico kenshi kirashika mu buzima bw'abantu benshi, ariko benshi bakibwa muri urwo rugendo, kuko ico bisabwa abantu bamwe batari ready kugikora canke batiteguye kugitambukiramo. Yesu ashimwe cyane. Rero iyi nkuru ndayihera uyu mugabo aje ashitse, duhere ku murongo w'9 turaza gushika ku murongo wa 17, ku murongo wa 19, agace ka mbere gusa ku murongo wa 19. Aha, Fiston dusomera. Namani araza, azana n'amafarasi yiwe n'imikogote yiwe, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa araheza mutumako uti, genda wiyuhagire muri Yorodani ibiheta ngabonzwi, umubiri uraca usubira uko wahora, nawe uzoba uhumanutse. Ariko Namani acararaka arivumbura,
ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare atakambira izina ry'Uhoraho Imana yiwe azungagiza ukuboko hejuru y'aho ndwaye ankize imibembe. Mbega izuzi z'i Damasiko abana na Farupari ntiziruta amazi yose y'Ibwisirayeli? Sinoshobora kuziyubagiramwo ngahumanuka. Nuko arahindukira agenda aratse. Abantu biwe baramwegera baramubarira bati, mbega mutungwa, iyaba uyo avugishwa n'Imana akurangiye ikintu kigoye ntiwari kugikora, ntaswe kukubarira ngo yiyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani ibiheta ngabonzwi nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamubariye. Ako kanya umubiri wiwe uhinduka nk'uw'umwana mutoya, arahumanuka. Hanyuma agarukana n'abantu biwe bose kuri uwo muntu w'Imana, araza ahagarara imbere yiwe aramubarira ati, noneho ndamenye yuko atayindi mana iriho mu isi yose atari mu Bisirayeli. Enda rero niwabire ingemu nguhaye jewe umusavyi wawe. Elisa aramwishura ati, nkurahiye Uhoraho kuhoraho uwo nsavye nta kintu na kimwe nshobora gutwara. Aramugobera ngo abitware, ariko aranka. Maze Namani aramubarira ati, kutavyemeye ndasavye nibame ivu ryotwagwa n'inyumbu zibiri, kuko uhereye none atakimazi nzokosereza izindi mana canke ngo ndazihe ikindi kimazi icyo ari cyo cyose atari Uhoraho wenyene. Ariko Uhoraho azampangaze jewe umusavyi wawe kuri iki kimwe. Databuja iyo yinjiye mu ngoro ya Rimoni kuyisenga, ari jewe ndamushigikiye, maze nkunama muri iyo ngoro ya Rimoni, iyo yunamuye muri iyo ngoro Uhoraho azampangaze kuri ico kintu jewe umusavyi wawe. Elisa aramubarira ati, genda amahoro. Amen. Ndashaka tubone ku mirongo ibiri ya mbere. Bibiri ivuga ngo igihe Namani ashitse kwa Elisa agize urugendo rw'iminsi myinshi, kuko bagize urugendo rw'iminsi myinshi. Bibiri ivuga ngo Namani yashitse ari ku mikogote n'amafarasi, kandi aherekejwe n'abakozi benshi, kuko yari umugabo akomeye. Ariko usomye ku murongo wa 10, kimwe mu bintu vyateye isanganya mu masanganya ya mbere nuko Elisa yamubwiye ataranamwakira mu cubahiro ciwe, ataranamwakira aramubwiye ati, atuma umukozi ati ni mumubwira agende kwiyuhagira incuro 7 muri Yorodani. Ikintu ca mbere nshaka kuvuga, iyo Imana iri kirubaka inyishu zacu canke Imana iri kirubaka ibitangaza mu buzima bwacu, kimwe mu bintu vya mbere nshaka kuvuga, hari igihe mu buzima bwacu twicigwa ahanini ya cane n'ingene twibona. Umuntu wese ari muri kino kibanza arafise ingene yibona. Umuntu wese ari muri kino kibanza arafise ingene abantu bamubona. Hariho urugezo rw'icubahiro Imana yagushizemwo, hariho urugezo rw'iterambere Imana yashize mu buzima bwawe, hariho reputation ufise mu bantu, hariho amashuri wize, hariho ibikorwa wakoze, hariho amafaranga ugezeko, hariho ukuntu abantu bakubona. Nukuvuga ngo mu ncamake umuntu wese arafise ico no kwita ama consideration ari sociale, ingene abantu bakuzi, ingene uzwi mu kibano, icubahiro ufise hirya no hino. Turabona yuko igihe cose uko nibona ni ibintu udashobora kuntandukanya navyo. Ingene nibona n'ingene niyizi, niyo ndiko ndagenda, niyo ndiko ndatambuka, niyo bishitse bamwe muri mwege mukankupa priorite mwibaraba ndiko ndatwara imodoka, kuko nzi ko ndi pasteur, ncamba sympathique. Ariko yaba ntari pasteur, so umuntu wese bwira umucenzi wibona gute? Umuntu wese arafise ingene yiyizi n'ingene yibona, kandi ingene wiyizi n'ingene wibona biraafecta intambuko yawe. Ibi rero nasanze rimwe mu buzima bwacu bicika ibigoye cane igihe ingene twibona bishobora kuza kubera intambamyi ico Imana iri kiragomba gukora mu buzima bwawe. Ndaje kubibutsa no kubabwira ngo hama hari ibintu Imana ishaka gukora. Imana irafise aho irikira dutwara, irafise aho ikugejeje, ariko muzogenda mubona yuko rimwe na rimwe ingene twibona birashobora kutubera intambamyi mu kwakira canke mu gukorwa ko n'Imana. Rero muri kino gitondo ndaje kubabwira ngo mugire attention ingene mwibona. Yesu ashimwe cyane. Ingene mwiyizi n'ingene abantu babazi,
ibyo bintu mubibere maso, kuko ni bimwe mu bintu bishobora gutuma mu buzima bwawe ucererwa gutambukira canke kuba mu kibanza nk'uko Pastor Claude yabitubwiye. Birashobora kugucereza gutambukira mu vy'Imana yasezeraniye ubuzima bwawe, atari uko Imana itagomba kukugirira neza, ariko nuko ibitangaza bimwe bimwe birafise ibyo no kwita requirement. Ibitangaza bimwe bimwe birafise amakondition. Ngo yarashitse arahagarara ku muryango arindira ko Elisa aza kumwakira. Hama Elisa baramubwira ati hari umugabo akomeye yashitse mu gisagara kandi aje kukurondera, nyaruka arashitse. Elisa aravuga ngo ntituza kubonana, ahubwo ni mu murungike inyuma ngaho kuri Ntahangwa. Ijya si Ntahangwa, ni mu murungike muri Ntahangwa yindumbukizemo 7 fois. Ni amara kwidumbukizamo 7 fois, peut-être ndaza kumuha audience. Ndabona ko namwege muri shoke. Generale avuye mu gihugu kibanyi, avuye kure, yagize urugendo, afise cortege urupangu guzuye. Ndiko ndashaka mwumva Imana muri iyi histoire. Yesu ashimwe cyane. Aruzuye cortege iramuherekeje, ariko uyu mukozi w'Imana ntaje no kumuha icubahiro, ahubwo avuze ngo ni mu murungike, en plus mu murungike ahantu bizarre muri Ntahangwa. Uko uravyumva nta macagaruka. Ndashaka kuvuga ngo hari igihe Imana ibanza guhangana n'igicapo wifiseko kugira ngo igukorere. Uko uranyumvaga muntu w'Imana birumvikana? Haleluya. Usomye muri Mariko, iyindi nkuru ndabasomera gato muri Mariko ifise ici tubwira ku bijanye n'iki. Mark 5 verset 25 na verset 26. Mariko 5:25 na 26. Kandi umugore agwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12. Yababajwe cyane n'abavuzi benshi, bamumarisha ibintu byiwe byose abitanga kw'imbwemu, ntihagira ico bamumarira, mbere arushiriza kugwara. Haleluya. Uyu mugore yari yarakoresheje amafaranga menshi pendant 12 ans, yarakonsulse abaspecialiste bose bari mu karere kugira ngo ashobore gukira. Nukuvuga ngo uyu mugore yararushe, kandi uyu mugore yarazwi kuvya gwaye. Kandi murabizi imico y'Abisirayeli ya kera ingene umugore yararabwa, kandi murabizi ico Ancien Testament ivuga ku mugore afise ikibazo c'ubutinyanka n'umuntu yamukoze ko canke banegeranye. Hariho amategeko menshi ingene umuntu abanza guhumanurwa kugira ngo ashobore kuza mu bantu, no fiske gusa ko yashoboye gukotwaya umugore ari muri ivyo bihe. Uyu mugore rero ivyo bihe abandi bafatirwa ama mesure kuko bamwegereye, uyu mugore yabibayemo pendant 12 ans. Nukuvuga ngo uyu mugore na wene yari afise situation arimo, ntiyari afise icubaro nk'icanamani, ntiyari afise consideration, ntiyari umuntu ahambaye, ariko yari umuntu societe imuzi nk'umunyabibazo, societe imuzi nk'umuntu afise ibibazo by'ubugwayi bizwi, ku buryo naho Bibiliya imuvuga ko atanu uvuga izina ryiwe, ariko bamuvuga bamwidentifia n'ingwara afise, kugira ngo ushobore gusobanukirwa ingene situation yiwe yari imeze. Bona sifuwe sana. Ariko kandi uyu mugore arageza igihe yumva ashatse guhura na Yesu, kuko afise ivyizigiro ko Imana ishobora kugira gute kumukiza. Ariko hari igihe usanga iyo uje kurondera Imana, igihe ufise inyota y'Imana, hari igihe uzokwisanga mu buzima bwawe hariho ivyo no kwita intambamyi canke inzitizi. Inzitizi kuri uyu mugore ziratandukanye n'inzitizi zo kuri Namani, kuko inzitizi z'uyu mugore nuko ubwa mbere na mbere ntasa neza, kandi ntiyemewe kuba mu bantu, ararenza itegeko deja kuza mu ikoraniro ry'abantu benshi. Hama ikigira gatatu, asanze ubwinshi bw'abantu butamupermeta guhura na Yesu. Hama ikindi nacone, abantu baramuzi. Nukuvuga ngo kuza kurondera Yesu no kwifofira mu bantu kugira ngo agende gukora kuri Yesu, abantu bose baramenya ko aje gukora kuri Yesu kuko ari karavirirana n'uwo mwanya nyene yari karavirirana. Nukuvuga ngo hariho ikibazo cico abantu bamwibaza ko n'ishusho yiwe yifitiye. Ndashaka kubabwira mwese yuko iyi nkuru ntiyari kubiri muri Bible, yaba uyu mugore atarengeye uko yibona n'ingene abantu bamubona,
ariko akavuga ati uyu munsi ngomba guhura n'igitangaza canje, naje kuraba Yesu, je m'en fous ico abantu banyibazako, je m'en fous ama obstacle yose ahari, ariko ndi mu rugendo, nta kintu na kimwe kiza kunyiba intahe yanje. Iki ni gitondo canje cyo gukora kuri Yesu no kubohoka. Sinza kwemera yuko opinion y'abantu canke inkuru abantu baza gutera mu gisagara kubinyerekeye, sishaka ko bimbuza kwegera Yesu. Ndashaka kuvuga ngo hari igihe iyo turiko turarondera Imana uretse kwigomba no kudukiza, ariko Imana igomba no kudilinga n'ibindi bibazo ufise bifitanye isano n'icurico canke c'abantu bakwibazako. Hariho abantu batazokira ingwara bariko barasengera gukira, hariho abantu batazoronka inyishu bariko barasengera, kugeza bakoze ibikorwa bimwe bimwe Imana iriko irabasunikiramwo. Kuko naho Ganamani ushaka gukira imibembe, uno munsi Imana ntigomba kugukiza imibembe gusa, ariko Imana igomba no kukubohora ubwibone. Hari igihe dutumbera Imana dufise ico dushaka kwikora, ariko Imana nayone mu kudusanga ikaza yiteguriye no kuduha ico tutari tuzi ko dukeneye, ariko Imana ibona ko ari kibi nk'uko ibona ko imibembe yawe ari mibi. Rimwe na rimwe n'ingene wibona n'ingwara ugwaye. Kuko igihe cose ingene nibona biriko birambuza kwinjira mu mugambi w'Imana, igihe cose ingene nibona biriko birambuza kwinjira mu muhamagaro, igihe cose ingene nibona biriko birambuza kujana n'Imana mu rugezo Imana ishaka kuntwaramwo, alors ingene nibona Imana irakeneye kubikosora. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Nsomera Jean 3 verset 1 na verset 2. Jean 3 verset 1 et 2. Hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda. Uwo aza kuri we mwijoro, aramubwira ati mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora shitsi Imana iri kumwe nawe. Nikodemu numwe mu bantu bita umwigishwa wa Yesu yinyegeje. Nikodemu n'umuntu yakunze Yesu, arakunda presence yiwe, arakunda ico afise, aramubonamwo umuti, aramubonamwo Imana. Ariko Nikodemu nawe acika umuprisonnier w'ingene abantu bamuzi, kuko yari umuherezi, kandi ico gihe idini ryariko riragwanya Yesu, ariko we warahokonesa ko Yesu ari authentique kandi ko ari vrai. Kandi Nikodemu aramenya ko hari ikintu agomba gutahura. Nikodemu yari yarubahirije ivyagezwe vyose, ariko Nikodemu ntiyari bwakizwe. Kandi kimwe mu bintu byamugora gutahura, ntiyatahura principe ya salut, ntiyatahura doctrine ya lo salut. Nikodemu yarumvise Yesu kenshi, ariko ntiyigeze abaha mesure yo kumupoza question kubijanye na salut. Peut-être abantu bari kubona ko ari intéressé n'ivya Yesu. Ariko Nikodemu ashira ku munzani ico no kwita position afise muri société no mwidini na besoin afise y'Imana. Mbega bigenda gute mu buzima bwanje igihe nsanzwe ingene nzwi mu bantu biri important kurusha ico nkeneye ku Mana? Mbega uno munsi muri kino gitondo ushize ku munzani inyota ufise y'Imana, mbega wogera hehe, woshika kuki kugira ngo wakire Imana? Uri prêt cyangwa uri prête gutanga ikiguzi kingana gute kugira ngo ugumbire ivy'Imana igomba kuguha vyose? Yesu ashimwe cyane. Naho byo gusaba gutakaza ingene abantu basanzwe bakuza. Iki ni kibazo gikomeye mu kugendana n'Imana, kandi uzosanga kigenda gishikira abakristo bose ku ngazi zose z'ivyagakiza n'ivyo kujana n'Imana. Kuko hari igihe dusanga kujana n'Imana bidusaba kweshanja presence y'Imana, tukayeshanja n'ikindi kintu twahawe twashitseko kandi dutenako kandi kiri important. Nikodemu yaraje kuraba Yesu, aramubaza ibibazo, ariko Nikodemu aba mu gitigiri c'abantu bakurikira Yesu, ariko bakamukurikira mu kinyegero. Kuki yamukurikira mu kinyegero kandi amwemera? Nuko kubwa Nikodemu ico afise n'ico asanzwe ari kiri important kurusha guhagararana n'Imana.
ndashaka kuvuga uno munsi muri kino gitondo hari igihe bizosaba ko Imana iguha ariko ibanje kukubiriza. Hari igihe bizosaba ko Imana igushikana ariko ibanje kukujanjagura. Kuko nimba Imana igiye kugukoresha, ivyo igiye kugukorera biri important, ivyo igiye kugukoresha biri important kurusha ivyo ushaka kwigukorera. Utahura bike ku Mana kuko uyizi nk'umukiza, ariko yo ikubona nk'umukozi w'igitangaza. So kukiri poursuivre umugambi wayo mu kugukoresha wewe, Bwana sifiwe sana, ishobora gucereza guérison yawe kugira ngo yihutishe libération yawe. Imana iri intéressé no kugukiza ibiruta imibembe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Ku murongo wa 10 yamubwiye ngo genda wiyuhagire incuro 7 muri Yorodani, nuko urahumanuka. Muri Bibiliya ni kenshi tuzobona iki gitigiri 7 kuko muri Bibiliya citwa igitigiri ca plenitude canke perfection. Igitigiri 7 ni ikintu gisignifia ikintu cakozwe neza. Hari bitangaza biza mu buzima bwacu kuko ivyo dusabwa vyakozwe neza. Hari igihe uzoza mu gusenga nkatanga parole de connaissance, nkavuga ni hari umuntu Imana ikijije, bikaba biraheze birageze gutyo onye. Ariko hari ikindi gihe bisaba yuko gukira kwawe kugira urugendo kanaka gushika ukonsome le processus, the way uyikonsome uyiheze, then ukire. Nico gituma rimwe na rimwe gukira birasaba yuko tuba turi abantu batena kuri témoignage Imana igira yubake mu buzima bwacu ku buryo tuvuga ngo ibintu byose turabihasiga. Yesu ashimwe cyane. Incuro 7 rero ni ukuvuga ngo ni igitigiri gikwiye kugira ngo operation y'Imana ikoreke mu buzima bwawe. Haleluya. Igihe wa mugore yateba kuvyara yapfisha umwana bagahamagara Elisa ngo aze kumuzura, Bibiliya ivuga ngo igihe Elisa yajyama kuri ujya mwana akamuzura, ngo ujya mwana yasamuye incuro 7 incuro 7, amaze kwasamura incuro 7 ujya mwana arakira. Incuro 7 muri Bibiliya biri repete kenshi cyane, ariko biba bigomba kutwereka igikorwa kirangiye. Birashoboka ko wewe uri mu nzira y'igitangaza watangwe kubona n'ibimenyetso by'igitangaza, ariko ndavuze ngo rimwe na rimwe birasaba yuko igikorwa kiba accompli parfaitement kugira ngo témoignage yawe ishobore gusohoka. Ariko kandi hari igihe bishika ukaronka ibikudekuhaja muri iyo chemin uri kuragenda muri ca gitangaza cawe, niho abantu benshi batakaza, niho abantu benshi bahebera, niho abantu benshi babivamo. Igihe Eliya yari ku musozi ariko arasenga asaba igitangaza c'imvura kwigwa, Bibiliya ivuga ngo yatumye umukozi wiwe ngo agende kuraba ko hari hagacu. Ngo ujya mukozi yamurungitse incuro 7, umukozi akagenda akagaruka akamubwira ati nta gacu, akagenda akagaruka akamubwira ngo nta gacu. Ariko niko nakubwira ngo muri uku kugenda no mu kugaruka, le miracle était en train de se former. Ibi ndabizi kandi bitangaza abantu benshi mudakunda, abantu mukunda ibitangaza byakorotse, ariko ngenda kubwire ngo muri principe z'Imana hariho na miracle ziforma dans le temps. Yesu ashimwe cyane. Izo rero zama zituzanira byinshi, zitugemurira byinshi kurusha kwagukira gusanzwe, ariko zitugemurira byinshi. Haleluya. Kuko igihe ukirindiriye ko umukozi agaruka ubwa 3, ubwa 4, ubwa 5, muri ijya temps ya attente ntushobora kurindira ko umukozi agaruka kukubarira ahavuye ubwa 2 akubwiye ko atagacuka hari. Biragoye kurindira umuntu agaruka nimba udafise ukwizera, biragoye kurindira 7 fois nimba atakwizera ufise yuko to utaha Imana iraza kwakomplisa. Ico kintu kigutuma umuvuga ngo genda undabire katamvura, genda undabire katagacu, nuko mu buzima bwa Eliya harimo presence ya foi. Uyu mukozi ngo ubugirindwi amurungitse aragaruka aramubwira ati databuja ndabonye agacu. Eliya acaramenya ati ko agacu kabonetse
hari ibindi bintu bigira bikoreke. Aca aramubwira ati cette fois-ci sindagutumye kuraba ubw'umunani ngo urabe ko igicu cabaye kinini, kuko le fait yuko mu ncuro y'indwi ni ukuvuga ngo ni plenitude, Imana yaduhaye imvura. Agacu karacari gato cane ariko Imana yamaze kuduha imvura. Genda umbwirire umwami, afata risque, genda umbwirire umwami yirukanke hagira hagwe imvura iteye ubwoba. Imvura ni yari bwawe, ariko kandi ico Imana yakoze ku ncuro y'indwi camuhaye conviction ko hari ikintu Imana ikoze. Bwana sifuwe sana. Ubu rero haje umupagani, n'umusiriya, n'umukomanda, n'umugeneral akomeye, nta Mana azi, bamubwiye nawene yuko agomba guca muri processus ya 7. Yesu ashimwe cyane. Bwira umuco tikabasa akongereza 7. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nibihe bintu wari waratahuye uratangura kubitambukiramwo ari Imana ibishize mu mutima wawe, ariko hageze igihe urabihagarika canke urabivamwo kuko wumva umenga umwanya wabikoze wabaye mwinshi cyane. Ndaje kukwibutsa no munsi muri kino gitondo hariho ivyo Imana ikora rimwe, ariko hariho n'ivyo Imana ikora haheze igihe kanaka, ariko urukurikirane n'ubwitonzi ufise muri details zose bigatuma Imana yaje. Bwana sifuwe sana. Genda woge inshuro indwi, umubiri wawe urasubira kugira gute? Uraba muzima. Haleluya. Bwana sifuwe sana. Ku murongo wa 11 Namani Bibiri ivuga ngo arashavura cane, aravuga ngo narinzi ngo araza gusohoka anze kundaba anyibwire asenga Imana, hama duze ukuboko ankore ko ahantu hose, hama nkiri imibembe. Ingene maze kubona vraiment ingene burya ingene twibona ari prison ikomeye, kandi Imana ibambohorere muri iyi saison ya liberation mu izina rya Yesu Kristo. Hariho abantu, reka nce ndabiherako, hari umuntu usanga nk'ubari kuri live amaze igihe akurikirana kandi arumva yuko aha hantu hamubereye umugisha. Uri Bujumbura, nturi hanze, uri Bujumbura, ukurikirana live center ariko umeze nka Nikodemu. Kimwe mu bibazo ufise nukuza ngaha abantu bakamenya ko waje ngaha. Ukibwira uti nogenda gusengera hajya abantu bokibaza ngo ndafise ingorane. Ukibaza uti nogenda gusengera hajya bokibaza yuko bocabona ko mfise ibibazo mu rugo. Ako ngenda kubwire barazi ko ufise ibibazo mu rugo. Yesu ashimwe cyane. Bibiri ivuga ngo Nikodemu yaragwaye imibembe. Yari afise icubahiro ariko yari afise imibembe. Ikibazo rero kihari si c'abantu baza gusigura kuri presence yawe. Namani yafashe urugendo agira iminsi agiye Yerusalemu. Muri ordre de mission yari yasavye urusha umwami. Kuri ordre de mission yari yanditse ngo agiye kuraba Elisa. Ugiye kuraba Elisa ro profete ufise Imana y'ikigirwamana byaba bizwi kugiye kurondera gukira. Ariko kuko yarumva ashaka gukira kuri niveau yiwe, yaremeye agenda atwaye ordre de mission imenyekanisha ko generale ari absent kubera ikibazo c'imibembe. Ndagomba kubabwira abantu b'Imana, hari igihe ingene twibona bitwicira mu buzima, tugahomba kuba mu bibanza bimwe bimwe twari dukwiye kubamwo, tugahomba presence y'Imana twari dukeneye kuko dutinya ico abantu baza kutuvugako. Nababwiye ngene nahaye rendez-vous umuntu aze kundaba, ariko yumvise ko ndamuhamagaye ko duhurira kuri eglise, agira ikibazo cyo kuza atebareka no kunyitaba kuko yarambwiye ati byarangoye kuza kuko hagiye ndahaje abantu benshi bombona. Hariho abantu bashaka kubenefisia bimwe mu vy'Imana yashize mu buzima bwacu, ariko bagashaka kubibenefisia binyegeje. Ariko ndashaka kukubwira ngo hagati y'icubahiro cawe na guérison yawe, nibaza yuko guérison yawe iri plus importante kurusha icubahiro cawe. Kuko bimaziki kutamenyekana mu vyo ukeneye nk'umuntu akeneye Imana, bimaziki kutamenyekana nk'umuntu akeneye Imana igihe mwikoti yawe hari mibembe, utaryama, utikoma, utihindukiza, every day ubuzima bwawe ari bikomere kubera ubuzima bwawe bwononekaye, ukabaho ushaka gukonsoma Imana partiellement, ugashaka kubangikanya Imana n'icubahiro cawe.
ibi bintu biratwicira mu buzima. Yesu ashimwe cyane. Ndibuka igihe kimwe turi muri Eglise Vivante, tukiri batoya, hasi hari vumbi. Hama umunsi umwe haza umuvugabutumwa w'umushitsi, hariho umumama twasengana. Uwo mumama yari afise ikibazo, mbeca bya bintu biza mu nda y'abamama byitwa gute? Amafibrome. Uyo mugabo uwo mama nico kibazo yari afise. Hama rero umukozi w'Imana aravuga ngo hari abantu numva Imana ikirakiza ingwara zitandukanye bagwaye mu nda, ndashaka muze ngaho imbere. Ndashaka muze ngaho imbere. Avuze ngo ndashaka muze ngaho imbere, wa mama aravuga ngo je ngende. Nje ngende. Agira ikibazo cyo kuza kubera agize gute? Kubera yumva yuko adashaka ko abantu bamubona. Murabona abantu b'Imana ni bene utwo tuntu duto usanga tukubloka tukabuza kwakira ikintu c'Imana. Hari igihe usanga mu masengesho ngaha midi barahamagaye abantu bagwaye ibintu canke abantu bagomba kugira gute, kandi ugasanga ni sous l'onction du Saint-Esprit, hari inspiration ije kandi umuntu arumva yuko muri uyu mwanya hariho grâce iri spéciale ku bantu bafise ikibazo kanaka. Mbega ugasanga hari abantu bavuga ati nje nogenda imbere. Kenshi ico abantu batwibaza ko kiratubuza kwakira la plénitude y'Imana igomba gukora mu buzima bwacu. Kandi ngenda abwire ngo rimwe na rimwe humilité ni kimwe mu bintu bisabwa kugira ngo tugendane n'Imana convenablement. Kuko urakeneye Imana. Uyo mumama yaranse kuza imbere, umunsi ugira kabiri wamuvuga butumwa usubira kuvuga ca kintu, ako ujya mu mama yumva ari poussé, aravuga ati boho ibara riraguye, asuye kuvuga ca kintu, abandi baragiye arabasengera, ubu hoho mbona nta numwe yagiye imbere. Ariko uyo mama aragwana aragenda imbere, ashitse ico kintu gusa ntivyaciye bizimangana muri ayo masengesho, ahubwo n'abadayimoni bamuvuyemo ari kumbagaza, hari akavumbi, ukabona akavumbi kaduze. Ico gihe abantu benshi barakogwa ko bakagukabona akavumbi karaduze. Uwo mama pritare nagiye kumurara aravuga ati shaje Imana yarankijije, ariko yabanje kumara amazi. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwire intention y'Imana si kukumara amazi, ariko Imana iragomba kukwambura icubahiro kitari ico n'ubwibone buri mu buzima bwawe. Kuko hari ahantu idutwara, ariko kandi bigasaba yuko tuba turi abantu bari ready kuba obéissant. Kuko muri ubu bwami turiko turabamo dufonctionnamwo, n'ubwami busaba humilité, n'ubwami busaba obéissance. Ukumva urongowe gukora ikintu, ukumva usunikiwe kugenda gusaba ubufasha umuntu, ariko ugacubanza kwiraba. Ugacubanza kwiraba, ugacubanza kuraba ico abantu baza kukwibazako, ugacubanza kuraba ingene ugira umanuke mu cubahiro cawe. Ndaje kubwira ngo icubahiro cose ufise we ntukirusha Namani, ariko yarafashe transport y'imisi aragenda kurondera Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga mugomba kuba mwipfuza gukira ku rugezo rwaho muba muri ready ku isoko rya guérison. Nimba guérison ari isoko, abandi baza bazanye ikintu ku isoko rya guérison, urakeneye kuzana humilité canke ubwibone bwawe ukabuzana nka monnaie d'échange. Nimba bigusaba kumara amazwa ari kugakira, nimba bigusaba ko abantu bakubona ugakira, hari abantu baza kinyegeza hajya ngo nimamufate n'ifoto, ariko kandi ukunda kwicara imbere, ntabakubuje kwicara imbere ko bava ngo nagenda imbere ngo hariho amakamera ngo barambona. Ukura vyumva niyo ushaka kurira urifata, niyo wumva ushaka kuza gutamba uruva ngo baza kwibaza iki. Reka nakubwira iyo turi imbere y'Imana, ikintu ca mbere dukwiye kwerimina ni ico abantu bibaza, kuko muri bimwe mu vyo muhemu yaraduhumekeramwo binyegejwemo igitangaza cacu. Bwana sifiwe sana. Excellence. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe wowe Imana izogucisha ahantu idacishije abandi bantu, kukirikira gutreta ibiruta imibembe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bwira mu mico y'ibiti by'abantu banyibaza ko bikwiye gusuzugurwa mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Narinzi ngo 11 araza gusohoka, araza kunyereka, ansengere, aduze ukuboko kwiwa nkoreko. Ibi bintu byose nama nibaza nivyo ibigirwamana bya Ramoni basenga niko bakoregwa. Nukuvuga ngo Namani ariko arakonfonda culte y'Imana na culte y'ibigirwamana. Nuko muranyumva? So attente afise kuri Elisa ijanye n'ingene bahora bakoregwa hariya. Ariko muntu w'Imana ngenda kwibutse muri kino gitondo,
nimba uri kuregera Jehova, nimba ukiri mushasha mu gakiza, nimba ukiri kuradekuvura Imana, nimba wahisemo kujana n'Imana, ndaje kubwira ngo iyi Imana yacu ni multi system, kandi ntuzuyegere na rimwe ufise ivyo wibwiye, kuko hariho abantu bakonfonda ivyo bibaza bakabikonfonda na vérité. Ne confonds jamais ce que tu penses à la vérité. Ntibisa nta na gato. Narinzi ngo araza, narinzi ngo arangirira ibi, narinzi ngo aragira ibi. Hariho abantu bazi ukamubwira uti genda Imana iragukijije ngo ntusengera. Reka ndakubwira ikintu kimwe, Imana si dini, nakubwiye ntigenda Imana iragukijije. Yesu ashimwe cyane. Sintegezwa gushira kwibiganza, bona sifuwe sana. Hari igihe tuba bloke n'ibintu twabonye, kandi rimwe tugakonfonda culte z'ivyo twabayemwo tukavyitiranya n'ivy'Imana. Ndiko ndabereka Namana aracafise imibembe, ari muri processus ya guérison, ariko ibi byose ndiko ndababwira namba obstacle ariko arahura nayo. Uretse ko mbwiye ngo ngende kwidumba muri Yorodani, en plus ntaje kunyakira. Icubahiro cawe ntikize kikubuze kubandanya urugendo uri kurajanwa n'Imana, kuko hariho témoignage iri kiriyubaka. Shishikara mu izina rya Yesu Kristo. Nimba batana kubasha, ariko wowe shishikara mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu yarambwiye ngo mbashaka kuza iwanya, ariko nshika ntevye, ariko nuko ntari siko ndonga ikibanza c'imbere. Mbo pa respect, nta bintu byinshi nca mvuga, ariko mu mutima ca numvenga ntuzoza. Kuko nturagera ahantu umenya besoin ufise ngo wemere kudepoza binakenewe icubahiro cawe, kuko nimba ukifise baraza kukuhomaka kandi baraza kukwimura, n'est-ce pas? Sivyo abantu b'Imana, sivyo abantu b'Imana. Undi yarambiye ngo passe yo kuri umwana wo mwirohero, kuki utogira branche mwirohero. Hari abantu usanga nturaza mu Nyakabiga na rimwe, niyo bakubwiye mu Nyakabiga wumva umenga ugiye ahantu hari ingwe. Reka nakubwire ngo hari igihe bisaba yuko ukora ikintu utigeze gukora kugira ngo wakire icyo Imana igomba kugukorera. Vyose ikibazo canje muri kino gitondo ni iki? Ushaka kugeza hehe gukira ku buryo uri ready kudeposer ikintu cyose pour ta guérison. Nonega bababisi ntimwaje mu Nyakabiga, mumva hataryoshe. Abandi ntibitabira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ahantu je muranda hakumbura, ndashobora no kuva kuri aeroport mvuye muri voyage nkaca nkatisha juste imodoka, kandi atandi gikorane kihari, nkumva kuza gusa muri iki gipangu umenga nakiyambiri. Ndashobora gutaha nkumva harashushe, nkagenda nkafata douche, nkaca niyambarira training, nkavuga neka nje gutembera kuri eglise. Yo, aha hantu ni beteri yacu kwere, ahantu twarahaboneye Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntukemere uduconsideration nk'utwo turi charnel kugira ngo twafekte. Yesu ashimwe cyane. Kuko ngenda kubwira ikintu kimwe, naho wowe uri kuradukurikirana kuri live ukavuga ngo Imana ishimwe ko hariho live, ngenda kubwire ko live ntingana na présentiel, kuko hariho présence ngaho tuwumva tudashobora gukomunika muri live. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje nzoba ndi hagati yacu. Hari présence y'Imana iba mu ikoraniro y'abantu bakoranye itandukanye niyo wumvira live. Uronka akamoroso gato, ariko kandi live iri destiné ku bantu atayindi possibilité bafise. Ariko nimba ari juste ibintu bimwe nka bene ivyo ukura vyumva, ndagusavye ngo mu izina rya Yesu Kristo ivyo bintu bidepose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Navuze ngo ntuze witiranye ivyo wibaza n'ukuri. Ivyo wibaza s'ukuri. Iyo tuje imbere y'Imana tugomba kuza nk'abantu ataco tuzi. Turi ready gutwagwa no gufashwa no kurongorwa, kuko twebwe dushaka resultat. Reka kuvuga ngo narinzi ngo, kuko birashoboka ko aho wahora bakureze gutyo, ariko birashoboka ko ahandi hashashuje Imana idukoresha différemment. Reka rero kuba bloqué no gustagna a partir y'ivyo waruzi ngene biza kugenda. Reka kwibwira ibintu ngo bikubere blocage. Ibi byari bitumye Namani agumutse kuri verset ya kangahe, kuri verset 12. Uravyumva aravuga ngo imbega inzuzi z'i Damasiko na Arabana na Parpara ntizari nziza kurusha izi nzuzi z'Abisirayeli? Mbega ntindari gushobora kogera hari iwacu ntarinze gufata iyi ndege? Wacagira gute? Wacaragumuka, arashavura, aragenda. Vuga uti kugumuka.
ndashaka kuburira abakristo bagumuka ngo maze iminsi ngo ndamurondera ngo nta namparandepfu ngo are reka nakubwira ikintu kimwe bandanye urondera randevu nimba Imana arakubwiye ngo urondere umuntu kugira ngo agufashe nuce bugufu murondere kumbure we ntumenyereye kurondera abantu ariko muri iyi situation urimo urakeneye kubarondera kumbure we wamuronderwa nta nari murondera abantu ariko ndaje kugira ngo hari igihe Imana izopermeta kubw'imibembe yawe kari we wisemba abantu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo yarivumbuye mbarizo mico tunane wivumbuye bigenda gute none ufise imibembe Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti igitangaza kiriko kiriyubaka ariko hari ibintu bishobora guprovoka kolere yawe mana hwere bararaguye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Navuze ngo hari ibintu bishobora guprovoka kolere yawe ishavu ryawe ukumva ibara riraguye. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe mbona abantu bambwira akambwira ati pastor nakwandiki umva je mbwira abantu unsaba randevu ndambwira nyandikira ariko hari igihe usanga narengewe sinishure canke nkaba ntarabona umwanya wiwe kwaca mvuze murangiye ngo pastor nakuronde hariho n'undondera rimwe cakandondera kabiri kaca numva ko yagumutse kaca sura naje nkamandikira nti bite mbe ya program uracayishaka ngo yego ngo ko nari nabihevye nari nabonye umenga ntabyo ushaka Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwira umishano tibandanye. Urabizi abantu b'Imana rimwe na rimwe vraiment hari utuntu nk'utwo je mpora mbwira abantu by'ukuri hari ibintu je nta neglige abantu ariko hari igihe mpora nibagiye umuntu nkabona ko ari Imana inteye kumwibagira vraiment kandi nabona ingene ari karahe yajisa nkaca nibaza ko Imana igomba we kumucisha bugufi nkasanga message we ntayo nabonye nta niyo nasomye aho nkavuga nako uyu muntu Imana iteza kubikira murondera kuko ibinyasijewe siko ariko nshaka kuvuga iki ndiko nashaka kuvuga ngo hari utuntu twinshi dushobora kugutuma uvuga ngo ngo niwe mukozi w'Imana wenyine ahari atoke okay mwira umushaye turakeneye gukira imibembe. We need to stay focused. Haleluya. Ku kintu ca mbere dukeneye kuko ico ushaka uragishaka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Wanyumvise muntu w'Imana aca aravuga ngo en plus ntiyanyakiriye ambwiye ngo ngene noge muri Yorodani. Urazi ngene twebwe i Samariya dufise amazi meza. Urazi inzuzi z'i Damasiko muri Syria ingene inzuzi zacu ari nziza. Urazi ngene inzuzi zacu ari za zindi zisa na vert za zindi turatubona zo muri Île Maurice za zo muri Cayman za zindi za hehe zimwe zisa na vert niko zisa. Je umuntu do mon rang nari nkwiye niba uri kugenda mu mazi ameze nkajya ni hari kuri ndakuba mwangoye ndungika message mukampamagara ngo nje mu biziba. Yorodani yo guzuye gwa barusa nk'ikiziba nka Rusizi yo hagiye mu imvura ikiziba. Je numva umuntu Imana iri kiramurondera kuko imenga ibintu byo byose biri compliqué. 1 ntibamwakiriye, 2 ntibamwakiriye nyene, 3 ntibamwakiriye, 4 bamurungitse mu biziba. Erega abantu b'Imana bamwibaza igituma hari ijwi rikurongora ariko kuri iyo nzira y'uburongozi ukahasanga ama obstacle. Ugomba kwibaza kuko hari intambamye. Why? Kuko Bibiliya ivuga ngo ubwami bw'Imana ababunyakura babunyakurana ubuhizi. Hariho ivyo nita teste ya foi. Hariho igihe abantu baba bashushe gusa. Iyo umuntu ashushe nk'urubeya arateba kazima. Ariko kandi hari igihe ubona ko umuntu ari persistent ku kintu ari kararondera bikakwereka yuko kwizera kuriko kuramubwira yuko hajya ahantu hari solution yiwe. Ukabona intambamye naho ari nyinshi ariko kandi ari ready. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iwacu dufise amazi meza ni gute iyo Mana igomba je kunkiriza mu kiziba? Nagomba kukubwira ngo nta comparaison. Point. Nta comparaison iri charnel ugomba kugira iyo ugomba kwinterpreta instruction ziri spirituelle. Iyo dufise ivyo dusabwa mu buryo bw'impwemu ntidushobora kubishira ku munzani w'ivy'umubiri. Sinshobora gukoresha amaso y'umubiri mu kugira jugement kuri instruction ziri spirituelle. Hari igihe kenshi mu buzima
imana ihangana n'ingene tubona ibintu kugira ngo itangure kutubatiriza mu nzira zayo, itwigisha ingene yoyibona ibintu, ikavuga ngo uyu muntu ni mushasha ndamwakiriye ariko ngenda mwereke yuko inzira zanje zitameze nk'iz'abantu. Yesu ashimwe cyane. Ikagutwara muri école maternelle y'ivy'Imana, igatangura kukwigisha from zero, ariko uko ingene imana iriko irakwigisha ukumva umenga imana iriko ikubita marto ku vyo wemera kugira ngo yeleve ibindi bishasha yoyo yemera. Kuko ga muntu w'Imana ntugira ukiri imibembe gusa, ariko utanga urugendo rurerure ruzogirana n'Imana. Yesu ashimwe cyane, ruruta imibembe, ariko kuko imana irisusuye kugukiza, iri na ready no kukwigisha ingene imeze kugira ngo ugende kwimenyesha abandi. Haleluya. Ego imana yo gukiriza ahantu hatubatse, imana yo kurongora kugenda gufashirizwa ahantu hari amarenga, imana yo gutwara gusengera mwisite canke ahantu menga hadasa neza, imana yogira ivyo bintu byose kabriza za protocole na ya jugement charnel yawe, imana yo gutwara mu kiziba yirengagije ama plage meza yiwanyu. Kubera iki? Kuko imana ntigomba ko wibaza ko ari ubwiza bw'amazi buriko buragutabara, ariko imana igomba yuko umenya yuko ari ubwiza bwa buriko buragira gute, buriko buragutabara. Ico ukeneye muri uyu mwanya, ukeneye kuba obeissant. Obeissance ni ikintu gisabwa kumvira, ni ikintu kizokugurira imiryango myinshi. Hariho abantu benshi imana itesta ukwizera kwabo, igatesta dogre ya obeissance yabo. Hari igihe uzosanga mu buzima hari ibitangaza uzoshikamwo ukavuga ko kiya gitangaza naronse impamvu 10 zo kugihomba, ariko imana ishime ko nabaye uwumvira. Imana yaragikoze mu buzima bwanje, ariko byanshishije ahantu hakomeye kuko nabaye umuntu yumvira. Imana irikira tubohora rebellion, Imana irikira tubohora amanyama y'ubuzima dufise, Imana irikira tubohora independence no kwigenga twifitiye, Imana irikira tubohora ibintu bimwe bimwe. Ntigomba kudukiza imibembe gusa, ariko Imana irakeneye no kutubohora n'ibindi bintu biruta imibembe, kuko ivyo bintu irabira bigasanga ni intambamye. Wowe ico usabwa mugabo, mugore, muhungu, mukobwa, igusaba obeissance. Birashoboka ko Imana irikira gusaba kuja gusaba pardon kandi ari wowe wagiriwe nabi. Birashoboka ko Imana irikira gusaba ikigongo umwana wawe kandi bakubwiye ko umugabo w'umurundi yubashe adasaba ikigongo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore umvira umugabo wawe, ukumva yuko wewe ikintu citwa kumanuka ntikibaho, ariko Imana ikabishaka kukubatiriza muri Yorodani 7 fois. Ntibigomba ko wibira rimwe gusa ngo uce wikumbura ngo habaye iki. Oya, 7 1 vérification rien 2. Bantu b'Imana, Imana iragomba ko mumanuka muja kurondera gupfa, kuko mu kwibira muri Yorodani ni symbole yo gupfana na Kristo kugira ngo ushobore kuzukana nawe wambaye umubiri mushasha. Yesu igihe yava ikaburi azutse ngo yari yambaye umubiri mushasha. Wewe namani nta mubiri mushasha, nta nouveauté de vie iri possible si utari ready kwibira 7 fois ahantu hatari propre. Ninda nyumva muri kino gitondo, ninda ariko aranyumva. Hofi yacu yo kumanuka no kwibira imaze kudukuta ibintu byinshi, dukonsoma partiellement. Grâce y'Imana ntituzane a maturité miracle zacu, kuko il nous manque une 6e et une 7e fois. Ngo je murongozi ngo naramusabye ikigongwe ngo rimwe ngo kabiri ngo, ariko vraiment we ngo ntamenyere gucumuka. Wewe rero uranteye ikigongwe kweri, wacagisaba biracabandanya biracakomeye. Bwira mu micaro tipore sana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Ndashaka kuvuga ngo ubwibone burashobora kwavegura umuntu ntiyakira icyo Imana ikirakora ku buzima bwiwe. Kandi ubwibone si ukwirata, ariko ubwibone ni ikintu kikubamwo kigatuma uresista inzira Imana ikiracisha mu buzima bwawe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Proverbe 18 verset 12 havuga gute fiston? Proverbe 18 ku murongo wa 12. Uwishira hejuru mu mutima, uwishira hejuru mu mutima, agatikizo azogasanga imbere. Mwumvise rendez-vous y'agatikizo kari imbere, ruine yawe iri imbere,
aussi longtemps mu buzima bwawe ucishira hejuru mu mutima ucumva yuko hari ibintu Imana iriko irakuvugisha utokora kubera wibaza ko udakwiye kubikora. Mbwira umwicaye nti rendez-vous n'agatikizo ku muntu wese adaciye bugufi. Yesu ashimwe cyane. Ninde yanse gutikira no munsi muri kino gitondo? Yesu ashimwe cyane. Nababwiye umuntu oya umviriza ndashaka. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubohoka, ndashaka ko imibembe imva ko peu importe ico biriko biransaba gukora, ndashaka ko imibembe imva ko peu importe ico biriko biransaba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nazanywe no gukira. Ku murongo kurikira abakozi biwe ngo baca baraza baramubwira ati databuja. Aba bakozi je ndabemera babanje kugira inama kuko baje ari groupe ntihagiye agakozi kamwe umwe. Ndakunda aba bakozi baramwubaha bamwita ngo mon père mu gifaransa. Sinzi ko mu kirundi bavuga databuja. Ariko databuja ko dusubiri inyuma dufashe tugize billet retour icatuzanye kitabaye. Mbega yaba gusavye ibintu bigoye cyane ntiwari kubikora? Iya dusaba ibiruta kudumbukira 7 fois ntiwari kubikora ariko ugakira? None si ico catuzanye? Please patron, boss, ingia mu mai, haleluya, jimwange 7 times, lakini tuondoke. Tumesumbua sana na hiyo magonjwa yako. Saa moja unatuambia tuguse hapa, saa moja ni hivi, saa moja uko kufroni hapa. Yo aba bantu bati nukuri nitumusubirana inyuma gutya omwera rebellion omwera mort, ariko kandi tugira tumuhanure tumugirisha inama mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasengenge Imana ibaha abagenzi nk'abo babafise ko influence nk'iyo bakubwira ngo nigiki uri kurasabwa kigoye kurushaho uri kuraja. Mbega wowe icubahiro cawe n'imibembe wokigereranya n'agasuzuguro kawe uri free? Niki kintu uri kurashira ku munzani wa liberté yawe ugasanga liberté yawe woyihononsa ko kubera ico cubahiro twama turiko turakwagaza. Mwari mubizi imibembe hari gihe ikomera igakomantara kugira bakwagaze bagakoresha ama instrument, inzara niziba zigishoboka bagakoresha nk'ibintu vy'ibiti. Wowe ugira usubira inyuma ugwaye wari wagiriye ubuntu bwo gushika muri presence y'Imana kubera gusa hariho muri protocole ibintu bitabaye respecté. Mbega wowe ugira uhagarike gukira kubera hari ibintu wari wibaza ko ariko biza kugenda atariko vyagenze. None ivyo turiko turasabwa ko numva ari bitoya ugereranije na resultat twaje kurondera pendant iminsi tuza tugira urugendo tuza gukira. Kubera iki utiyoroheje ibira muri ayo mazi ukire? Aba bantu ndabakunda bafashe risque kuko bamukonfirmye la guérison. Et pourtant mwibuke n'abapagani bafise ibigirwamana nta mana ya Israeli bafise, ariko bakarabajya amanyama ya Elisa bakavuga ati iyo autority irimo gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ahantu hari ibindi bintu waze patron wanje shitani ngene abantu bose baca bajugumira. None raba ingene ibintu bimeze ahantu hategeza kuba hari Imana, ahantu hari Imana. Yo ebana umutipa caragenda sinzi ko yagiye n'imihari, sinzi ko yagiye n'ubugwaneza aradumbukirwa bim bim ngo asohoka agize gute. Yesu ashimwe cyane. Umubiri we wejejwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti urumva ko bigoye? Uko niko nawe umeze rero. Haleluya. Hariho ibitangaza vyubakwa ntibihagaze mu kintu kimwe, ariko it's a process. Iyo utari ready kugenda jusqu'à la fin ya processus ukayicira hagati uzokwibaza ko Imana itakwishuye. Ariko Imana ntiyaretse kukwishura, ariko kandi yaguhaye umuti, yaguhaye antibiotique unywa igice, yaguhaye kinini ufise malaria unywa igice. Reka kuvuga ngo Imana ntirikiranyishura, ariko kandi haleluya ubwibone bwawe buri haye ku rugezo ko kudashobora kwakira ico Imana irikirakora. Ndavuze ngo Imana idushoboze. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo nitube expose kuri ruine, ariko Imana idushoboze. Bwana sifiwe sana. Reka ndangize mvuga ibi bintu bikeye. Haleluya. Kuri iyi nkuru. Kuri verse 15 Naamani acasubira ku mukozi w'Imana. Haleluya. Nibaza ko yareka aririmba, nibaza ko yareka aratamba. Acaraza ku mukozi w'Imana n'abasirikare biwe bose ngo bashitse kwa Elisa barasubira kandi baramwiyereka baramubwira ati
uyu munsi ndamenye ko Imana, haleluya, ndamenye yuko atayindi Imana iriho mu isi yose atari Imana ya Isirayeli. Haleluya. Nuko mukozi w'Imana, ndakwinginze wakire ishikanwa ryanje. Ndakwinginze niwanke kwakira ishikanwa ryanje. Iyo ni kuri verset combien? 15. Verset 15. Louange na adoration iratanguye. Umwanya wa offrande urageze. Umwanya w'ishikanwa ry'ishimwe urageze. Umwanya wa témoignage urageze. Uyu mugabo yagize ngo umubiri umeze nk'uw'akabebe. Bwana asifiwe sana. Ndibaza yuko vraiment yahindutse. Murambona abantu Imana yakoze ko bagatangura guhinduka, ukabona atangwe kuvuga ngo jenga abantu bazavuga ko nasaze. Ukabona atangwe kwifata, akumva agira tambe, akumva birafashe, akumva birafasha, agakubita akaguru, akagira gute. Shangwa ko abantu ngo homba hombo kagacaza ngaho imbere ngo shangwa no munsi ngo natamvye. Imana dukoze ko ibintu birahinduka. Yesu ashimwe cyane. Hari amafyera ahera, hari ibintu bihinduka. Bwana sifiwe sana. Kuko Imana yatwiyeretse. Nari narakumvise, none uyu munsi ndakwiboneye. Yesu ashimwe cyane. Ibintu bigahinduka, abantu bakabwira ngo usigaye wexagera, usigaye wirirwa mu mahombi, usigaye wirirwa none ibintu byose ngo no gusenga. Reka nakubwira ikintu kimwe, uhoraho yaraduhinduriye. Nitwigirisha kandi ntawe wadutegetse, nta n'uwatumanipiye. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari témoignage mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Ariko aringinga Elisa ngo ndagomba kuguhishikanwa. Ndakwinginze wanyankibwa mbere, ariko ndakwinginze wakirishikanwa. Ariko ndamukunda Elisa. Acambwa ati ndakurahiye guhoraho kuhoraho. Offrande yawe ntayo nakira. Vuga uti offrande ntayo nakira. Muramaze kubona abakozi bana batakira offrande. Bwana sifiwe sana. Niki ni cigwa. Bwana sifiwe sana. Uko mwatwenziki ni muri ababona. Elisa aranse offrande. Why? Mu migenzo no mu mico y'Abisirayeli gushimira Imana no gushikanira Imana yari culture ikogwa kuva kuri Abraham anesheje afise témoignage. Chaque fois umwisirayeli afise témoignage ya jana na offrande, nico kintu cakogwa kugicanira. Ariko kubera iki uyu mugabo yanse kwakira offrande y'umupagana hejeje kumenya Imana? Nuko Elisa yadetekse yuko iri shikanwa rya Namani ni shikanwa ritanzwe nk'uko bashikanira ibigirwamana bibakoreye ibitangaza. Offrande naho ari nziza, ifise wrong motivation, ifise impamvu zitarizo, siyo kwakirwa. Nico gituma na Yesu yavuze ngo genda wireconcilier hagushikana, kuko arakorda importance kumviriza kuri nature y'ubushikana nikimuteye gushikana kurusha l'offrande en soi. Bibiri ivuga ngo Imana inezerererwa umutima ujanjaguritse kurusha uko iryohererwa ibimazi. Imana si umukene w'amafaranga, no. Kandi amafaranga ntakwiye kubuza umuntu kubona ikiriko kiragutera kuyatanga. Elisa aramubwira ati Imana ihejeje kugukiza, ibigirwamana murabishikanira, ariko Imana ihejeje kugukiza, amwintroduisa pour la première fois muri Ancien Testament kuri notion ya grâce de Dieu. Notion ya grâce de Dieu iri mu gihe ca Abrahamu agiye gutanga umwana w'Imana igasanga yibikiye ikimazi. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo agize urugendo ajazanye n'inzahabu, azanye n'ibintu byinshi aje gushikanira Imana, ariko Elisa aramubwira atumviriza, ndagomba kw'Imana uhejeje kumenya, ukamenya ngo nta yindi Imana iriho mu isi no mu ijuru, gutyo wabitahuye. Ngenda ndakubwiye ko atari n'Imana igigiturire. Nimba ihejeje kugukiza ibibembe si kugira ngo uyihe amafaranga, kandi wewe ntugomba kugarantisa amafaranga nk'ingwate y'ugukira kwawe kugira ngo niwata aha ntusubire kugwara. Uko niko bashikanira ibigirwamana kugira ngo basekurize miracle. Imana ya Isirayeli ntibasekuriza miracle. Iyo yagukoreye igitangaza iba yatanze. Yesu ashimwe cyane. Kandi Bibiliya ivuga ngo ingabire zayo ntizicuza. Les dons de l'Éternel sont irrévocables. Imana igira neza abeza n'ababi, ikabakiriza izuba kandi ikabagwishije imvura, itabaharuye ko kugororoka, ariko kuko ku murango no mwijoro igira neza. Ndagomba we Namani umenye gusa yuko Imana itagukijije ingwara, ariko ndagomba unamenye yuko Imana iguhaye ingabire y'agakiza. Imana ibohoye umubiri wawe par la grâce et non pas par les œuvres. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nta shikanwa wotanga kugira ngo ntusubire kureka kugwara. Oya,
iyo utanze ishikanwa rigomba kuba ari ishimwe rivuye ku kwaminiya no kwakira ica gukoreye, ariko apana nk'uko umenga Imana n'igikoko kama siyipatita nitesa itaniua. Oya, saho si gutyo onya. Nico gituma Elisa aravuze ati iryo shikanwa ryawe ntaryo nakira. Umutipa aratangara kweri. Swata zibiri, ipoto zibiri, ntiyaje kunyakira, ntiyankozeko. Ubu ndazanye ofrande, Bwana sifiwe sana, ariko na ofrande arayanse. Akuye mugabo ndamukunda cyane, aca arasaba ikintu kimwe gikomeye. Aravuga ati basi ngira ntayi wacu, nyemerera ntware akavu, nyemerera ntware ubutaka bw'iwanyu, kuko ndazi ko Imana iri Yerusalemu, ndazi ko Imana iri muri Israeli. Nyemerera ntware akakavu. Wahasomye Gafiston? Aramubarira ati kutavyemeye ndasavye nibampe ivu ryotwagwa n'inyumbu zibiri, ryotwagwa n'ingunguru zibiri, kuko uhereye none, kubera guhera uyu munsi atakimazi nta kimazi nzokosereza izindi mana, nzopfa nsubiye guha izindi mana, canke ngo ndazihe ikindi kimazi cyarico cyose, ndazihe ikindi kimazi cyarico cyose ataruhoraho wenyine. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Rimwe na rimwe cyangwa iminsi yose Imana idukoreye ibitangaza ni kugira ngo tunywane nayo ibihe byose. Uyu ni umugabo mushasha avutse agiye gukurikira Imana. Yesu ashimwe cyane. Si umubeneficiaire w'igitangaza cyo muri 40 jours gusa, ariko ahisemo gukurikira Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngiye gukurikira Imana, nta yindi Mana ndakurahiye, nta yindi Mana nzopfa nsubiye gushikanira, nta bindi bikoko nzopfa nsubiye kubaga, nzohora mbagira Imana ya Israeli, kuko uyu munsi uretse ko inkijije ariko ndayimenye. Haleluya. Ni bande bari ngaho Imana imaze kubakorera ivyo bari bikereye kera, bahavuye bayimenya, uyu munsi bariko barajana na Yesu. Uravuga uti naje ngaha ndi mukiriyo, naje ngaha ngwaye, naje ngaha urumugi runyishe nshaka kuruheba, naje ngaha ngira niyahure. Yesu ashimwe cyane. Ariko raba yabaye love story, yabaye urugendo rurerure, muracari kumwe, umaze 5 ans, umaze 10 ans, hariho n'abamaze umwaka umwe, n'abamaze amezi, bamaze imisi bambwira ngo pastor ngo nsengere sinzogwe. Ndavuze ngo ntuzogwa kuko wahisemo kumukurikira, ariko kuko wabonye ubwiza bwiwe umeze nk'uyu mugabo avuga ngo nimumpe ivugi wanyu nzohora ndarisasa. Aho hanizocika chambre de prière, nzohora ntangira ibimazi Imana ya Israeli, nzohora ndayibagira, ikimazi cyose nzotanga azoba ari kubgayo. Umviriza, Imana ntiyamukijije imibembe gusa, ariko yabohoye n'umutima w'izindi mana, amenya Jehova. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Haleluya, amina. Igihe cyose icyo Imana yagukoreye ukibonye ugashima, uburyo bwa mbere bukomeye bwo gushima ni ukwifatanya n'iyo Mana kubw'ubuzima bwawe bwose. Haleluya. Nasezeranye kubuwa Yesu, yacitse isezerano kubuwa, ntitugifise ubundi buzima, ntitugisenga izindi mana. Yesu ashimwe cyane. Ntitwapfana gukira imibembe, ariko nanje nayikunze. Ntitwapfana kubohoka ngo nisubire mu byo nahoramwo, ariko nahisemo kuyikurikira, nta yindi nzosenga. Ariko acarasaba akantu kamwe, aragira ka request, aga prayer request. Yesu ashimwe cyane. Ni nka babandi bahora bakubwira ngo pastor none ngo ko nkijijwe ngo nkutu mushatse kubandanya tudukeya two kunywa dukeya. Undi yarambaje ngo be pastor none nkijijwe ncategezwa kubatirizwa, reka kubaza ibibazo byinshi ntituzigene bizogenda, we bandanya gusa. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo ngo yatwaye akavu acatangura, kuko byari byaravuze ko Imana iyo bayisenga barabi Yerusalemu, ashashe iryo vu agatanga ibimazi. Na kakana kagakobwa kamubonye atashe databuja, kamubonye ari mu jeune, nindashitse ujya nindashitse ujya ni mu frère wa ni petit frère wa boss. Oya ni boss ashitse. Yesu ashimwe cyane. Mutipa cazanye ne Yesu ashimwe cyane. Ni ibintu byinshi azanye, nivati ibi nibiki n'amashikanwa yagarukanye, uretse ko hari waye mwivye mu barabara, sishaka kumuja ko cyane. Nkura vyumva azatahanye ibivu, arasuka umwana ati nibiketi mwana. Yesu
ashimwe, Yesu ashimwe. Ubu nta mu esclave, nta ubohotse, Yesu ashimwe cyane. Turi bamwe bose muri Kristo Yesu. Ubu we ntucitswe umuja iwanje, ariko ucitse my sister in Christ. Haleluya. Aka kana karatangara ati nizosubira no kujyama mu nzu y'abayesclave, injira mu nzu principale. Yesu ashimwe cyane. Uzongigisha rengene basenga, uzongirisha classe 1 na classe 2. Yesu ashimwe cyane. Iri vuna tahanye ni ry'Imana yiwanyu. Yesu ashimwe cyane. Nzohora ndayisenga, nzohora ndayadoha. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndashaka kubona abantu bamaze umwaka umwe batanguye kujana na Yesu. Wani abamaze gutangura kujana na Yesu. Aba anniversaire. Yesu ashimwe cyane. Joyeza turirimbe gutega abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aba bo munsi y'umwaka ndashaka kubona amaboko yanyu. Aba moins d'une année muri benshi. Aba une année. Haleluya. Aba 2 ans. Allez guhera kuri 2 ans gushika kuri 1 mois. Muhaguruke mwese tubakomera amashi tuba celebre. Haleluya. Kandi twaturi ijambo ku buzima bwanyu. Moins d'une année, 4 mois, 6 mois. Haguruka ntugire isoni. Yesu ashimwe cyane. Oh haleluya. Bwana sifiwe sana. Oh we celebrate you. Haleluya. Turahimbaza icyo Imana akoze mu buzima bwanyu. Haleluya. Mwarahisemo kumukurikira, ntimuzogwa, muzomukurikira, bizobandanya, bizoshoboka, bizokunda. Haleluya. Natwe twari dufite ubwoba ko tuzobiheba, ariko navyo twahevye. Yesu ashimwe cyane. Turacarimwo. Oh gumamwo. Tabara mwegumamwo. Ya la 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 la. Bizokunda mugumemwo. Ego sha. Nari kubasororera no munsi vraiment. Kandi jeune yaheze. Bwana sifiwe sana, mwicare gatoya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Nidupfana nawe ibyo yadukijije gusa, ariko amaze kudukiza nta wundi tuzokurikira. Abantu barakubwira ngo ngo waciye ubigira birebire, ngo niho washaka akazi ngo ni wakaronse, ngo wewe niho washaka visa niho wayironse no kubigize birebire. Ego tubigira birebire nyene. Haleluya. Kuko twabonye ikirengeye gukira, twaramukunze ujya mugabo, twarakunze ujya mwami, y'Imana twarayikunze, twacitse abakunzi. Yesu ashimwe cyane. Ubu nta hatani kindi yosura gukora. Turimwo bwira mu cyaro turimwo. Iyi niyo ndirimbo yacu, ibi nivyo vyirato vyacu, ibi nivyo vyishimo vyacu, iyi niyo témoignage yacu. Iki nico kideranja Satani. Bamwe muri mwebwe mwacari ko murakubitika ariko murimwo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hariho n'abazoza babatumbere nka Namani bakava imbere yanyu bakize, ariko mwe bikaguma bimeze kwa kundi muri ka kazu katari keza, ariko mukadispensa les grâces de Dieu. Abantu bakabohoka ku bwanyu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ndangize mvuga ngo acara asaba uruhusha, aravuga ati ariko mukozi w'Imana unyemerere, jewe ndi umugenerale, ingo ntihagira uza ngaha, jewe ndi umugenerale, hari igihe njana na databuja umwami arankunda, ariko iyo tujanye agenda gusenga ibigirwamana twahora dusenga, ariko jewe ntwaye ivu, nta yindi mana nzosubira gushikanira, ariko nta yindi mana nzosubira gushikanira, duhora tugenda muri temple ya Ramone tukaja kumushikanira, mba ndi kumwe n'umwami. Umwami rero nindaza kuba umwami wewe, yes, je préfère, sivyo? Umwami iyashitse kuko ico ndico kuriwe, genda gupfukamira ikigirwamana, manuka uje gupfukama rero. Oya hanyine gupfukama nyene, genda uje gupfa. Iyo atanguye kugira gute, umviriza mu kuboko kwa, manuka umfashe ukuboko. Oya haguruka gatoya. Mukuja kumanuka umfata ukuboko hamumanuke. Gucyanya manuka rero. Iyo mfashe, iyo yagiye aranyifatikiza, ngenda gusaba uruhusha kuko iyo apfukamye nanje ca mpfukama. Nivyo byonyene nzogira. Nta kindi nzogira. Tuzoba turi mu nzu y'ikigirwamana, ariko jewe nzoba ndi muri responsabilité yanje yo kwakompanya my king kuko ataramenya Imana yanje. Rero muruhusha Elisa aramwishura ati genda amahoro. Ndashaka ndakwereke uyu muntu ntakiza imibembe gusa, uyu muntu ntiyifatikanije n'Imana gusa, ariko uyu muntu atanguye kugendera muri obéissance, atanguye kwitwararika ibidahesha Imana icubahiro akiri aho nyene. Anabanje kubaza ko avyemerewe. Elisa aramubwira ati genda amahoro.
Bwana asifiwe sana. Kuko umuntu avutse ibintu byose ntabinesha uwo munsi nyene, ariko bimwe ni processus. Hari igihe utazobimusangamo canke hari igihe Imana izomugirira iyindi grâce, ariko Yesu aramubwira ati genda, kuko yarabona ati byakoretse, wamumize, wahuye nawe, ibisigaye ni wazobikwibwirira, wowe genda amahoro. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndarangije mvuga ngo hari intahe zifata igihe zigahura n'intambamyi, ariko zikiyubaka, ariko zikagushikiriza Imana totalement et complètement. Ndakwipfurije ngo uhoraho akunezereze, uhoraho agushikane ku nshuro y'indwi, ubone l'excellence de son accomplissement, hama intahe yawe ishike. Yesu ashimwe cyane. Ariko dans l'entretemps ibishaka kwiba indirimbo yawe ubigwanye mu izina rya Yesu Kristo. Muhagurutse dusenga Imana, Imana iguhezagire. Dusenga Imana, uvuga uti Imana ndagomba gushika ku nshuro y'indwi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ego 40 jours yaraheze, hari ivyo Imana yatanguye, hari ivyo ikiri kirashishikara. Haleluya. Ariko kandi umumo wese ku ruhande rwiwe hariho igitigiri nicamara gushikwako uzobona Imana. Haleluya. Haleluya. Bwira Imana yawe mwijwi ryavuga uti Mana nshoboza gushika jusqu'au bout. Haleluya. Yicuri kurahamagarira ubuzima bwanje, nshoboza gushika jusqu'au bout. Haleluya. Ndashaka kumva ijwi ryawe muri kino gitondo. Umubwira uti Mana nshoboza gushika ku iherezo y'iki kintu Mana twatanguranye muri urugendo ndiko ndajanamo na wewe. Mana ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza, aho Mana wadukoranije muri nonzu yawe. Mana dushima Mana ivyo wakoze, dushima ivyo watanguye gukora, tugushimira Mana icuri cyo ku buzima bw'abantu bari hano hantu. Mana hari ivyo uri kurakora mu buzima bwacu, hari hantu uri kuradutwara, hari ivyo Mana uri kurabohora ubuzima bwacu, ariko haro n'ivyo tutazi uri kurabohora. Kuko Mana wowe udashize amaso ku mibembe yacu gusa, ariko Mana ushize n'amaso no ku bindi bitubereye intambamyi. Mana biriko birakubuza kudukoresha. Uragomba gukoresha ishengero ryawe, uragomba gukoresha abahungu n'abakobwa, uragomba gukoresha abizera bari hano hantu muri kino kibanza. Nimba hari umuntu turiko turasenga ari ngaha avuga ati uyu munsi ndashaka kwakira Yesu, urashobora kuza ngaha imbere nkagusengera. Umuntu avuga ati uyu n'umunsi wanje nanje wo gukurikira Yesu, ndashaka uze ngaha imbere tugusengere. Unyaruke nimba wumva ushaka kwakira Yesu, uze ngaha ndiko ndasenga. Igenza ndiko ndasenga, wewe wiyizira uhagarare ngaha imbere tukubone, kuko banamani barahari ab'Imana igomba gukiza, ariko byabasavye kumanuka. Naho wowe uri umwubahwa, naho wowe uri gitangaza, naho wowe uri umushitsi, naho wowe utinyaha, nimba ari byo biriko birasabwa, haleluya, ubikore uze hano imbere. Haleluya. Mubandanye gusenga abandi. Haleluya. 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 Mana bikore mu buzima bwacu, bikore mu buzima bwacu, bikore mu buzima bwacu. Mana bohora ubuzima bwacu, bohora ubuzima bwa bene data. Mana shitsa ibitangaza ndwi, kora Mana incuro ndwi. Mana zana à la perfection la guérison, uri kurazana mu buzima bw'abantu bawe. Mana ndasengeye abantu bose bari hano hantu bafise ico biteze, ico bashaka kubona, wewe uri kurakora mu buzima bwabo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Mana ubagenderere, ubashoboze. Hariho abariko baragwanywa, hariho abafise amasoni, hariho abafise ubwoba, hariho Mana mu ijuru abafise prison y'igicapo n'intahe yabo, n'ingene abantu babazi. Mana guhezagire mama mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndavuze ngo reka mu ishengero ryawe Mana abantu bawe barushirize kutambukira muri plenitude y'icuri kurashaka gukora ku buzima bwabo. Haleluya. 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 Ubishitse Mana, ubishitse Mana. Ufise ubwoba Mana mu ijuru watinye gutangura, uri karasunikwa n'amasoni, uriko aragwanywa n'iki na kijya. Ndasenge Mana ishengero ryawe Mana muri kino gitondo, kugira ngo ubohora abantu, kugira ngo ubohora abantu, kugira ngo ubohora abantu. Haleluya. Haleluya. Mufashe gukomera amashi abariko abaje kwakira Yesu baraha. Haleluya. Hari n'igihe ubuzwi mu gisagara ukava ngo sinogenda hajya imbere kubera baranzi baraza kumposta, nta probleme, sohoka vuga uti nimba ico bisaba ndanse kuba umuntu afise agateka n'imibembe, ariko nopfuma nsuzugurwa mfise umubiri ukize mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Urasohoka aha hantu wabaye mushasha, wabaye icaremwe gishasha. Haleluya. Haleluya. Oh, come on, celebrate. Hallelujah. Turabacelebra. Natwe umunsi umwe twarakiriye Yesu, natwe umunsi umwe twaramenye Yesu, natwe umunsi umwe twarizeye Yesu, natwe byarakoretse. Uyu munsi turamukorera,
ntagiye kukubohora ibimwe canke ibi, ariko agiye kukugira igikoresho. Harimo abaprofete, harimo abakozi b'Imana, harimo abavuga butumwa, harimo abarongozi, harimo abantu speciale. Haleluya, haleluya. Hoba hariho uyundi ari mu ntebe abantu b'Imana. Haleluya. Mu mpera z'umwaka Satana atakaze, Satana gutakaze, Satana guhombe. Mu mpera z'uyu mwaka uca akagozi rimwe kabiri, tuvuge ngo gatatu. Haleluya. Uca iminyororo, uca imigozi. Haleluya, 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 haleluya. Mbarizo mwicaranye canke muhagararanye nti warakijijwe, nawe waramwakiriye. Haleluya. Mumbarizo mwicaranye waramwakiriye, nimba kiri karavyimviramwo. Haleluya. Humeka ubuzima kuri warengana, sohoke mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Mwege muhagaze ngaho imbere, nsenge musubire nyimana muti Mwami Yesu, muvuge cyane mwe muri ngaha. Mwami Yesu, kuri uyu munsi ndizeye mu mutima wanje ko wapfuye kubw'ibyaha byanje kandi ko wazutse. Ndatuye n'akanwa kanje kuri umwami. Ndagushimira Mana ko wangiriye imbabazi, untunganye gose ukoresheje amaraso yawe, unkure kwicaha cose kinyagiriza. Kuri uyu munsi ndaguhaye ikaze mu buzima bwanje. Kuri uyu munsi ncitse umwana w'Imana. Guhera uyu munsi ndasezeye Satani n'ibikorwa vyeyo. Ndahisemo gukurikira Yesu no kumukurikira, no kumukurikira. Urakoze Mana ko ncitse umwana wawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Mwoduze ibiganza byanyu tukabahezagira, tukabahezagira, tukabahezagira. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwizera mu mutima wawe ukatura n'akanwa kari umwami uzoba ukijijwe. Uyu munsi murakijijwe. Birashoboka ko mutarahinduka, ariko impinduka ziratanguye kuko imbuto y'Imana iri muri mwebwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Nagenda babwiye ngo murondere ishengero, ariko ishengero niri nyene. Yesu ashimwe cyane. Mugume nga, tuzobigisha gusoma ijambo ry'Imana, gusenga, kumenya intambuko zo kujana n'Imana, n'ingene mukurira mu Mana. Ndagushimiye kubw'aba bahungu n'abakobwa bahisemo kuri uyu munsi Mana yo mu ijuru gutera intambwe Mana yo kugukurikira no kukwizera. Ndagushimira ubuzima bwabo Mana uko bangana bose. Ndabagushimiye Mana yo mu ijuru. Ndabasenge ngo mu izina rya Yesu Kristo, warasenze ngo Data ngo abo wampaye ntihagire ikintu na kimwe kizobavana mu ntoki zanje. Ndasenze ngo Yesu nkuko wabivuze, abantu baze bave mu ntoki zawe Mana, baze babane nawe iminsi yabo yose isigaye yo kubaho, kandi baze bakubone Mana yo mu ijuru. Ndasenze ngo imbabazi zawe zibashikeko ku kintu cyose bakoze, ico biyumviriye, ico bavuze, ikitaguhejeje icubaro cyose mu buzima bwabo. Ndavuze ngo imbabazi zawe zibashitseko uyu munsi. Babaye abera, babaye abatunganye, babaye abagororotsi kuko bizeye igikorwa c'umugororotsi. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ubabohore abagwaye, ubabohore abafise ingeso, ubabohore abafise ibibaboshe bitandukanye. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo iyi mibiri yabo icike ingoro za muhemu yera, kandi bacike ibikoresho. Guhera kuri uyu munsi bavane mu inyota y'icaha n'inyota y'isi, ariko guhera kuri uyu munsi bagira inyota yawe n'igishika cawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabatuye kwivyiza, ndabatuye ko kunesha no gukomerera muri wewe. Ubaha abagenzi bazima, ubahe gutahura intambuko. Ndasenze ngo imbuto yawe ntiyibwe, ariko kandi iyo mbuto igwire ive mu giti gikomeye. Tuze tubumve ikindi gihe bavuga ngo jewe histoire yanje itangura muri 2014 itariki zingahe? Itariki 10 z'ukwezi kwa 12. Bonane. Yesu ashimwe cyane. Mwebwe ndababwiye ngo bonane, bona sifuwe sana. Haleluya, haleluya. Muhezagirwe cyane, murabagrave. Satana arabatakaje, arabahombi. Ubwami bw'Imana burabungutse. Haleluya. Uhoraho abagirire neza, uhoraho abashoboze muri uru rugendo. Ntimugire ubwoba, Imana izobashoboza. Simwebwe muzokwishoboza, ariko ni bazobashoboza. Ishengero ryose Imana ibampezagirire. Mugire umunsi wa Mungu mwiza, muhezagirwe. Imana ibahezagire cyane.